Yesu ashimwe bagenzi mudukurikiye, turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tunejejwe no kongera kuza imbere yanyu kugira ngo tuganire iby'ijambo ry'Imana. None rero ko tugiriwe amahirwe tukaronka uyu mwanya, reka tubasabe duce bugufi mu mitima dusenge. Turagushimiye mwami Imana yacu ko duhaye uyu mwanya, tugiye kumara akanya twiga ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo imitima yacu uyitegure, iri jambo tugiye kwiga rigira ikimazi mu mitima yacu, natwe uduhe kuryizera nk'ijambo ryahumetswe nawe, ritureme mu bugingo bwawe. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Aka kanya twongeye kugafata kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana nk'uko turibona mu nyandiko zera, kubera ko ijambo ry'Imana niwo mutsima w'ubugingo wamanutse uva mu ijuru, kandi uyu mutsima wamanutse uva mu ijuru niwo wahawe Abisirayeli mu gihe bari mu bugaragwa, igihe batari bafise ibyo bashobora gufungura mu buryo bworoshe, ariko Imana yabahaye umutsima wavuye mu ijuru. Kandi uyu mutsima wavuye mu ijuru wagereranijwe n'ijambo ry'Imana kugira ngo natwe abariho muri kino gihe tuwujyeko kandi tugire ubugingo bw'Imana mu mitima yacu. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. None rero aka kanya tugiye kwigana icigisho gifise umutwe uvuga ngo mbega aho ibyizigiro byawe biri ni hehe? Mbega aho ibyizigiro byawe biri ni hehe? Impamvu iki cigisho gifise iyi nsanganyamatsiko, kubera ko uyu munsi turiho mu gihe ibiteye ubwoba biriko byaduka mu isi, abantu benshi turiho nk'aho menga nta byizigiro dufise. None se wewe uyu munsi ibyizigiro byawe biri hehe? Wubatse he ibyizigiro byawe uyu munsi? Bibiliya yatumenyesheje ko ibiteye ubwoba bitazobura kwaduka, kandi byinshi mu byavuzwe n'ubuhanuzi cyangwa se mu byavuzwe na Bibiliya biteye ubwoba uyu munsi tugenda tubibona bisohora. None ibyizigiro byawe biri hehe uyu munsi? Mu rugendo Abisirayeli bagize bava muri Egiputa, Imana yayoboye ubwoko bwayo. Byari biteye ubwoba kubona Abisirayeli bava mu gihugu ca Egiputa, ahantu bahavanywe n'imbaraga y'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ahantu Imana yabacanye mu kiyaga gitukura, aho batari bafise ibyizigiro by'uko bari bubone inzira bacamwo, ariko Imana mu bushobozi bwayo ikabacira inzira mu kiyaga bakambuka. Mbega ibyo byizigiro wewe wowe ubifise ko nawe uyu munsi Imana iri bigucire inzira mu biteye ubwoba ubona biriko biraza imbere yawe? None rero bagenzi, niba tudafise ahantu ibyizigiro byacu byubakiye uyu munsi, niba tudafise ibanga ritamenywa na bose ariko rizwi natwe gusa, mbere iryo banga tukaba twarihawe n'Imana, hari ibiteye ubwoba byinshi biriko byaduka uyu munsi. Kandi ibi biteye ubwoba biriko byaduka uyu munsi ntabwo ari ibintu bishasha. Ijambo ry'Imana ryarabitumenyesheje ko bigomba kubaho. Imana ishimwe cyane. Ariko nubwo biri uko, ntabwo Imana yigeze iheba ubwoko bwayo. Hari amateka adasanzwe tubona muri Bibiliya mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe, nako mu gitabo cyo guharura. Mu gitabo cyo guharura igice c'13 hari inkuru idasanzwe ivuga iby'abatasi 12 baja gutata i Kanani. Abatasi 12 bamaze kuja gutata i Kanani, bagiye nk'intumwa zari zohererejwe na Mose kugira ngo baje kuraba igihugu c'isezerano Imana yabasezeraniye kuzobamo. Muri uru rugendo rw'aba batasi tuhabona bageze muri ico gihugu, babonye ibyabateye ubwoba kuri bamwe, ku rundi ruhande babona ku bandi babona ibyabateye ibyizigiro. Umugwi 10 w'abantu bari bagize uyu mugwi w'abantu 12 bagiye gutata Kanani, wazanye inkuru y'incamugongo uvuga amakuru y'ibyo babonye i Kanani. Baravuze bati, igihugu ku murongo mu gice cya 13 ku murongo wa 17
haranditse amajambo avuga ngo nuko Mose abatuma gutata ico gihugu c'i Kanani, arababwira ati mudugane iyi nzira ica i Negebu, muduge muje mu mugamba, murabe ico gihugu uko kimeze n'abantu bakibamwo, ko ari abahizi canke ko ari abanyantege nke, murabe nuko ari bake canke ko ari benshi, murabe n'ico gihugu babamwo ko ari ciza canke ko ari kibi, n'ibisagara babamwo uko bimeze, ko baba mu mahema canke mu bisagara bizitijwe inzitiro z'amabuye, murabe nuko ico gihugu kimera canke ko kitamera, kandi ko kirimwo ibiti canke ko bitarimwo, kandi mushire ubwoba muzane kubyo ico gihugu ceze. Kandi ico gihe cari igihe insukoni zisega zirungurije, nuko baraduga batata ico gihugu, bahereye mu bugaragwa bw'Izini bashitsa i Rehobu, hahereranye n'ahafata i Hamati. Mu kuduga bari baciye i Negebu bashika i Heburoni, Ahimana nako bashika i Heburoni, Ahimani na Sheshayi na Tarumayi abakomotse kuri Anaki niho baba. Kandi igisagara c'i Heburoni cari kimaze imyaka 7 cubatswe igihe Sowani ho muri Egiputa hubakwa. Bashika mu gihogoro citwa Eshikoli, bahaca ishami riri ku umusoko umwe w'imizabibu, bawutwara ku munzeganzega ari babiri, bazana no ku makomamanga yaho no ku nsukoni. Abo bantu aho hantu hitwa igihogoro Eshikoli kubw'uwo musoko Abisirayeli baciyeho. Aho hantu bahita igihogoro Eshikoli kubw'uwo musoko Abisirayeli baciyeho. Aha tumaze kumva uburyo Mose yari yababwiye ko bagomba gutata igihugu bari bagiye kujamo. None rero inkuru abatasi bagarukanye yari imeze gute? Nuko bagaruka hashize iminsi 40 bavuye gutata ico gihugu. Bashitse basanga Mose na Aroni n'ikoraniro ryose ry'Abisirayeli i Kadeshi mu bugaragwa bw'Iparani. Babiganira inkuru hamwe n'iryo koraniro ryose, babereka n'ivyo bamuye muri ico gihugu. Babarira Mose bati twarashitse mu gihugu wadutumyemo, kandi n'ivy'ukuri koko gitemba amata n'ubuki, kandi ngivyo ibyo twamuyeyo. Mugabo abantu baba muri ico gihugu n'abahizi, kandi ibisagara byaho bizitijwe inzitiro z'amabuye, kandi ni binini cyane. Eka mbere twabonye y'Abanaki, kandi igihugu c'i Negebu kibamwe Abamaleki, n'umugamba waho ubamwe Abaheti n'Abayebusi n'Abamori, kandi ahaherereye ku kiyaga haba Abanyakanani. Umurongo wa 30. Maze Kalebu yamira abantu bariko baridodombera Mose, aravuga ati nimuze tuduke ubunyene tuhashikire, kuko dushobora rwose kuhatsinda. Uyu yari Kalebu. Ariko abari baraduganye nawe bati ntitwoshobora kuduga ngo tugwanye abo bantu, kuko baturusha ubuhizi. Babarira Abisirayeli inkuru z'agacamvutu z'ico gihugu batasi, bati igihugu twanyuragiyemo tugitata ni igihugu kimirangura abantu baho, kandi abantu bose twahabonye n'abagabo barebare cyane, kandi twabonyemo ibigatanya ari bo Banaki bakomotse ku bigatanya nyene. Ku ruhande rwacu twabonye ko tutemeza ko tubameze ko nk'inzige, nabo kandi bakabona ko ariko tumeze. Imana idufashe cyane. Rero aya mateka atwibutsa iby'urugendo rw'Abisirayeli bava muri Egiputa. Igihe bari bageze aho baja gutata iki gihugu, Mose yarungitse abo bagabo 12. Ariko mwumve, muri abo bagabo 12
abagabo 10 bazanye inkuru itari y'ukuri. Kubera ko ukutaba ukuri kw'iyi nkuru nuko baje berekana neza yuko batoshobora kuduga ngo batere aho hantu, kubera ngo babonyeyo ibigatanya, abanaki. Kandi mu by'ukuri aba bantu bari bahari, uko igihugu bari bakibonye niko cari kiri. Mbere n'inyubako n'inzitiro zari zikikuje ibyo ibisagara byo muri ico gihugu kwari ukuri kuzuye. None se Abisirayeli bari bahawe kugwana canke se bari bahawe kugenda urugendo Imana itabayoboye? Nagira ngo twumvirize aha hantu. Mu rugendo Abisirayeli bariko baragenda bava muri Egiputa baja mu gihugu c'i Kanani c'isezerano c'Imana yabasezeraniye, nta mbaraga zabo bari baragiye bakoresha, Imana ubwayo niyo yabarinze. Turavyibuka muri Egiputa aho bari basanzwe bari i Gosheni, igihe ibyago byatera igihugu ca Egiputa cyose kigahinduka umusaka, ubwoko bw'Imana i Gosheni aho bwari butuye ntabwo bwigeze buhura n'ibiza biteye ubwoba ngo bibahungabanye. Igihe ubwoko bwa Isirayeli bwava muri Egiputa, twabonye ibitangaza bidasanzwe Imana yabakoreye bageze ku kiyaga gitukura. Twanabonye kandi ko mu bugaragwa Imana yabagaburiye mana. Imana irabambika, ntibasonza, ntibicwa n'inzara, ntibicwa n'inyota. Imana yabahaye ibyo bari bakenye byose. None rero hari hageze igihe ukwizera kw'Abisirayeli kugaragazwa nuko mu rugendo rwabo nta mbaraga zabo zagiye zibarinda, ahubwo bagiye barindwa n'Imana ubwayo. None rero twumva aba batasi 10 bagiye bajanye na Yoshua na Kalebu, ni gute bagarukanye inkuru y'incamugongo? Nagira twumva aha hantu inkuru y'incamugongo abatasi bagarukanye itari n'ibyizigiro, yari ishingiye ku kuba aba batasi 10 batari bafise ubunararibonye mu rugendo rwabo, ntibari bafise ubunararibonye bwo kwizera. Mu yandi majambo, naho Imana yari yaragiye bakorera ibitangaza byinshi muri kahise, ntabwo bigeze bashira imitima yabo ku by'Imana yabakoreye. Bivuze ngo no muri kino gihe ni waba udafise ibyo Imana yagukoreye muri kahise ngo bihagarare ko mu kwizera kwawe, ntabwo bishoboka yuko kwizera ufise ko guhesha kunesha. Imana idufashe cyane. Ariko ku ruhande rwiza, ku rundi ruhande naho turabona abatasi babiri, Yoshua na Kalebu, aba bahagaze mu kuri, bamenye neza yuko Imana ubwayo ariyo yabayoboye kuva muri kahise no mu rugendo bariko barakora. Mbega byari gushoboka ko Imana inanirwa no kubaha igihugu yari yarabasezeraniye, igihugu yari yarasezeraniye Aburahamu, isezeranira Isaka na Yakobo kizoba ishamvu yabo? Kandi umugambi w'Imana mu gukura Abisirayeli muri Egiputa kwari kugira ngo ibashikane mu gihugu c'isezerano. Iki gihugu c'isezerano rero Imana yari yasezeraniye Abisirayeli nico bariko berekezamo. None byagenze gute kugira ngo abavuye muri Egiputa bazi ko bariko baja mu gihugu c'isezerano bagera ahantu Imana ibabwiye ati genda noneho mutate icyo gihugu? Bagerayo bakabona yuko badashobora kugishikira kandi Imana yakibasezeraniye kuva mbere. Aha niho tugomba kumva, none byagenze gute kugira ngo aba bantu Imana yari yaragiye itabara kandi igakorera ibitangaza bagaragaza kutizera mu buryo nk'ubu? Imana idufashe cyane. Bagenzi, turagomba kumva ko ubutwari bwacu mu byo kwizera nibyo Imana ikeneye, kubera ko n'uyu munsi natwebwe turiho mu rugendo Imana iri kidukura mu gihugu cya Egiputa. Kubera ko iyo havuzwe Egiputa tugomba kumva ko ari ibyaha twavukiyemo, ubunyacyaha bwacu n'uyu munsi Imana yasezeranye kubutuvanamo. Imana yifuza kudukura mu gihugu cya Egiputa, mu yandi majambo yifuza kudukura mu nzu y'ubuja bw'icyaha tumazemo igihe kirekire. Kandi kugira ngo Imana ituvane mu byaha hari ibirusha byinshi, hari ibibazo byinshi tugenda duhura nabyo mu rugendo Imana idukishamo. Ariko nubwo ibyo bibazo bihari, isezerano ry'Imana nuko idukura muri Egiputa cyangwa se nuko idukura mu byaha ikadushikana mu kugororoka kwayo. Imana yasezeranye gukura ubwoko bwayo muri Egiputa kugira ngo ibashikane i Kanani. Uko niko yifuza gukura umunyabyaha mu byaha kugira ngo imushikane mu kugororoka kwayo. None rero bigenda gute kugira ngo uyu munsi tugaragaze kutizera igihe Imana yavuze ko izoducira inzira n'ahatari inzira? Imana idufashe cyane. Bagenzi, Yoshua na Kalebu bahagaze mu kwizera, kandi Yoshua na Kalebu nibo bazanye inkuru iremesha abandi. Baravuze amajambo akurikira. Dusome mu gice cya 14,
aho Yoshuwa yashingiye intahe ibyo kwizera. Baranditse bavuga bati ishengero ryose riraturikisha riraboroga, iryo joro abantu barara bararira. Abisirayeli bose bidodombera Mose na Aroni, ikoraniro ryose rirababarira riti ese iyo tuba twaraguye mu gihugu ca Egiputa canke tukagwa muri ubu bugaragu, mbega Uhoraho atujanira iki muri ico gihugu kwicirwayo n'inkota, abagore bacu n'ibibondo byacu bakazoba abanyagano? None iciza si uko twosubira muri Egiputa? Imana ibafashe. Abantu Imana yakuye muri Egiputa kandi bavuye muri Egiputa ariko batangiye gutakambira Imana kubw'uburetwa bari basanzwe barimwo, none bageze ahantu Imana yifuza kubambukana mu gihugu c'isezerano, ariko batangiye kongera kwifuza gusubira muri Egiputa. Imana ibafashe cyane. Baravugana batenda twitoranirize uwo kutugaba twisubirire muri Egiputa. Imana ibafashe cyane. Abisirayeli bageze ku rugero ko kugira umugambi wo kwifuza gusubira muri Egiputa kubera kunanirwa no kwizera. Iyo abantu bananiwe no kwizera cyangwa se iyo abantu ukwizera guheze mu bantu, abantu babona yuko urugendo Imana yabatanguje gutera kugira ngo barubandanye bashikaho babwirizwa gushika, ubwo rugendo rudashoboka, ahubwo abantu bagatangira gupanga imigambi y'ingene bakwiye kwisubirira hehe muri Egiputa iyo bahoze mu byaha. Imana ibafashe cyane. Maze Mose na Aroni bikubitira hasi imbere y'ishengero ryose ry'Abisirayeli ryari rihakoraniye. Yoshuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefuni bari mu gitigiri bagiye gutata ico gihugu, bitanamurira ko impuzu zabo, babarira ishengero ryose ry'Abisirayeli bati igihugu twanyuragiyemo tugitata ni igihugu ciza c'agahebuzo. Uhoraho namba tumuhimbaye azotujana muri ico gihugu akiduhe, kandi ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Imana ishimwe cyane. Icari gikenewe cyari iki? Yosuwa yavuze ngo Uhoraho nitwaba tugize gute, ngo kandi mwumva amajambo, ngo kandi ngo ni igihugu gitemba amata n'ubuki, ngo Uhoraho namba tumuhimbaye azotujana muri ico gihugu. Ubu ni ubutwari bw'umuntu w'Imana yizera by'ukuri. Natwe icyo dukeneye ni iki? Niba uyu munsi duhimbaye Imana mu by'ukuri, nta kizotubuza gushika mu kugororoka Imana yifuza kudushikanamo. Mwumve nawe, Imana ubwayo yatanze umwana wayo kugira ngo umunyabyaha ahabwe agakiza, kugira ngo uwumwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Mu gitabo c'Abaroma igice c'8, Pawulo yaranditse amajambo akomeye igihe yavuga ngo Imana itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, kandi ntabwo twari abagororotsi, twari abanyabyaha, ngo none izobura gute kutugabirira byose mu mwana wayo. Imana ishimwe cyane. Byumvikane neza ko igihe twubasha Imana tukayumvira, nta kintu na kimwe Imana yasezeraniye abayumvira kitazodushikako. Uburinzi bwose Imana yageneye abayubaha n'ubwacu nitwaba twubaha Imana. None rero wumve Yosuwa, umuntu yahagaze mu kwizera. Yosuwa na Kalebu, abantu b'intwari bahagaze mu kwizera, basobanukiwe neza ko icari gikenewe ku Bisirayeli kwari uko imibereho yabo iba iyihimbara Imana. Maze ibyo bimaze kuba, Imana niyo yagomba kwirongorera ubwoko bwa Isirayeli ikabushikana aho yasezeraniye Aburahamu, Isaka na Yakobo k'ubwoko bwabo cyangwa se ku rubyaro rwabo ruzoba mu gihugu c'isezerano. Ku murongo w'9, mugabo ntimugararize Uhoraho kandi ntimutinye bene ico gihugu, tuzobajya bwa mutsima, icabakingira cabavuyeko, ariko twewe Uhoraho ari mu ruhande rwacu, ntaco mubatinya. Imana ishimwe cyane. Icakingira abantu bari bateye ubwoba, abantu bateye ubwoba batasi 10, mu by'ukuri cyari cyabavuyeho, ahubwo uburinzi bwari busigaye buri ku ruhande rw'abantu b'Imana. None byagenze gute kugira ngo aba bantu bagire intege nke? Abantu bagira intege nke kandi Imana yari yasezeranye kubarinda no kubatabara. Tubandane ngo ishengero ryose riraheza rivuga ko babicisha amabuye, maze ubwiza bw'Uhoraho bubonekera Abisirayeli bose buri mu ihema ry'ibonaniro. Uhoraho abarira Mose ataba abantu bazogeza hehe kunkengera, bazogeza hehe kutanyizera naho nakoreye ibitangaza bingana gutyo hagati muri bo. Imana idufashe cyane. Imana yari yakoreye ibitangaza bihambaye hagati y'Abisirayeli. None Imana yari kubura kubabazwa no kubona Abisirayeli banse kwizera Imana kandi yabakoreye ibitangaza bikomeye? None rero bagenzi, tugomba kumva yuko natwe
uyu munsi Imana yadukoreye ibitangaza, uyu munsi Imana iri kudukorera ibitangaza. Turiho mu gihe umuco wose duhishurira urukundo rwa Kristo ugenda uduhishurirwa. Ijambo ry'Imana ritubikiye byinshi, kandi iri jambo ry'Imana rifise imbaraga yo kutumenyesha ukwizera kuzima tugomba kugira muri kino gihe. None rero bagenzi, ndarabararikira kugira ngo buri wese afata akanya ko kwiga ijambo ry'Imana. Ibyanditswe muri Bibiliya, ibyanditswe bitubwira amateka y'ibyabaye mu gihe cy'Abisirayeli, Pawulo yabyandikiye Abikorinto ababwira ko ibyo byandikiwe twebwe abariho kugira ngo bitubere akarorero, bitwigishe. Niyo mpamvu imbere yacu hari akarorero kadasanzwe. Imbere yacu Imana yahashize urugero rw'ibyabayeho kugira ngo aya mateka y'ibyabaye ku Bisirayeli atubere icigisho kidasanzwe kuri twebwe abariho uyu munsi, kandi bashikwako n'amaherezo y'ibihe. Mugenzi, ugomba kumva neza yuko muri kino gihe natwe Imana ikeneye kutubona duhagaze mu kwizera. Urugamba ruturi imbere ntabwo ari urugamba tugomba kurwana mu mbaraga za kimuntu, ni urugamba tugomba kurwana kubwo kwizera, kandi ukwizera ni impano Imana iduha. Ntabwo ari byo twifisemo, ariko Imana yasezeranye kutugabirira mu mwana wayo impano zose zo kutugirira neza. Niyo mpamvu wewe wafashe akanya ko gukurikirana iki cigisho, ndakwinginga kugira ngo nawe usuzume ukwizera kwawe, ibintu byawe ubisuzume neza. Mbega ibyizigiro byawe uyu munsi bishingiye kuki? Ibyizigiro byawe uyu munsi bishingiye kuki? Kubera ko igihe ibyizigiro byawe bitaba bishingiye ku bunararibonye ufitiye Imana, ku bumenyi cyangwa se ku bushobozi ufise wisunze imbaraga y'Imana, mu by'ukuri ibiteye ubwoba bituri imbere bishobora kuduhungabanya kandi bishobora kudusenya. Niyo mpamvu mwifuriza wewe wafashe akanya ko gukurikirana kino cigisho kugirira Imana icizere, kandi kugirira ijambo ry'Imana icizere, kubera Imana ubwayo yihishuriye mu ijambo ryayo kugira ngo muri iri jambo tuyimenyeremo. Imana idufashe kugira ngo aya majambo yumvikane mu mitima yacu, kandi Mpwemu Yera azi kuyumvikanisha neza ayatwumvishe twebwe twese. Nibyo ndabasabira nanjye bisabira mu izina rya Yesu.